Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, ndizera ko muguwe neza umumwe wese aho aherereye, abadukurikirana bari mu Burundi, mu Rwanda, mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Asia, Oceania na Europe. Ndizera ko mumeze neza, abo babakitswe n'amagara mukomeze kwihangana, vyose n'ubuzima ducamwo, ariko ndizera ko Imana igiye kubitunganya, Imana igiye kubarabagiza, igiye kubakorera, kandi mugiye kumererwa neza. Imbere ya kamera ni Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu mubana kenshi gashoboka. Jewe amagara ndameze neza, ndashima, ndakenguruka, kandi n'ivyishimo ntangire byo kongera kubonana namwe muri kino kiganiro. Reka duhere buno busesanguzi canka no makuru hari hakurya Akanyaru, aho imiryango myinshi iri mu marira menshi ntangere. Aha ni nyuma y'imva shasha, inyuma ya Kanombe, ya imva y'Ikanombe ya gisirikare, inyuma ya Human Rights Watch igaragaje ko imva ya gisirikare Kanombe yuzuye u Rwanda, bakaruca bakarumira, ntihagire ico babivuga ko, bakunda guharira canke bakaza kwiyeza, bijya byarabananiye gusigura. Gusa ijambo rimwe bavuze nuko bavuze raporo ya Human Rights Watch ngo atariyo. Human Rights Watch nayo yaratwe yari yatanze amapreve agenda atandukanye. Inyuma yaho haravutse imva shasha mu kuva mu kwezi kwa gatanu, ubu tuvugana ikaba yuzuye muri kuno kwezi kw'icumi, kandi benshi bakabandanya kwibaza none izimva mu Rwanda zuzura gute mu gihe u Rwanda rutari mu ntambara, mu gihe u Rwanda rutatewe na genocide canke kolera canke iyindi ngwara ruhonya nganda. Inyuma yaho tuce tuja muri Kongo turabire hamwe ivyo bashize ku mugaragaro nk'ikarata canke nk'igitabo c'inzira bo bise ngo Passport AFC M23, ngo kandi twaba tuzi ko hariho n'amakuru itangazo bashize ahabona uriya mugwi w'imbwebwe zasarambwe ko kuva itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe uwo mwaka wa 2025 atagira urupapuro na rumwe rwa leta ya Kongo. Mvuze leta ya Kongo ni leta ya Tshisekedi, ruzosubira gukora mu burere bwose bivugwa ko bwafashwe n'izo mbwebwe zasarambwe. Ibi rero ntimwibaze ngo ni itangazo risanzwe canke ngo ni ikindi kintu cyo gufata minenego. Iyi ni strategy bariko barakoresha kugira bibe bongere banyage izina mu Kongomani, izina mu Bantu wese, nkuko ubutumwa babushikirijwe, kandi nkuko ubutumwa na jewe naburonse. Ni strategy yo guhonya no gutuza umubantu wese aba muri kajya karere, kugira bashobore guteraho umunirotike canke bwa bwoko Kagame avuga ko buriko burarenganwa, ubwoko bwa Gitutsi hariya mu karere ka kuburasirazuba bwa Kongo. Ibi ndabivuga kandi ngomba ndabisesangure tubitahure twese. Mwarabonye hamaze imisi ariko haracana ko passport isa na vere iri mu kuboko k'umuntu, ayifatanye na mushwara. Ubwa mbere nkikibona naravuga ni montage canke nibindi bintu na ma intelligence artificielle, mugabo naragerageje gutohoza gushika naho ndabibwirwa n'umuntu ari muri Kongo avuga ko bijya bintu bisa nuko ari vyo, kuko bariko barabwirwa ko bagiye kuronswa urupapuro rw'inzira rwa AFC M23. Mugabo nkaca mbaza urupapuro rw'inzira nk'akaroro urupapuro rwo mu Burundi canke urupapuro rwo mu Rwanda rw'inzira passport ni impapuro zigenda mu karere ka EAC. Iyo AFC M23 izoja mu karere kahe? Iyo passport canke izo ndanga muntu, reka tuvuge cyane kuri passport yagaragaye, izo kwifashishwa ija mu karere kahe? Ndazi neza kandi ndahamya kandi ndemeza neza ko ufise ya passport ya AFC M23 udashoboye kuza mu Burundi, udashoboye kuja muri Kongo, udashoboye kuja no muri Tanzania, udashoboye kuja mu bihugu byose bitemeranije n'ivyo bintu vy'intambara canke ivogerwa y'imipaka rikogwa n'igihugu cy'u Rwanda biciye muri RDF yagera muri Kongo igaca ifata izina ry'inyeshamba, inkozi z'ibibinwa amaraso vy'imbwebwe zasarambwe. Ibi rero ni strategy gusa yo kwitera ijeke, yo kwiduza, ariko rujya rupapuro rw'inzira nta na hamwe ruzokora. Ngo nzi ngo Amerika canke ngo Ubufaransa ngo bushigikiye ngo u Rwanda muri ivyo bikorwa vy'ihonya bwoko canke vy'ubwicanyi biko birakogwa mu burasirazuba bwa Kongo. Jewe ndemeza neza ko muri naho yo ba diplomasi gwaye gute, naho abazungu boba bavuga ati bararinda, sinizera neza ko irya passport naho yoshigwaho ko yogera efe canke yogira inguvu nyinshi cyane, aho umuntu afise irya passport yotembera mu bihugu vya Burayi, Amerika, Asia n'ahandi henshi, kuko byo bari ibara ko barakambaro kibara
isi ego turazi ko isi iri kiragera ku muhero canke ivyo kwiganzira Afrika biriko birashirwa mu ngiro, ariko aho hoho ndibaza ko abakuru b'ibihugu bose ba Afrika batwara ibihugu vya Afrika boca birevolta nkuko twama tuvyumva mu ndongozi zimwe zimwe za hano iwacu kwa Ibrahim Traoré asaba ko abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bo kwikangura. Ndazi ko ngaho hoca habikanguro na revolte internationale. Aha rero nariko ndavuga ku bijanye n'urwo rupapuro rw'inzira rwagaragaye, ariko nagomba ndababwire ko hari umugambi mu gihugu c'u Rwanda wo guhungura ivyo bise ngo impunzi zigera ku bihumbi 9. Impunzi ziharugwa mu bihumbi 9 z'abakongomani, ngo u Rwanda rufise umugambi wo kubatahukana. Kaca niyumvira intambara itaraba muri Kongo hari uburongozi bubi bwica izo mpunzi zari zarahungiye muri Kongo imyaka n'imyaka, mu Rwanda imyaka n'imyaka zari zimaze zitaratahuka. Nagomba bamenyeshe ko si impunzi ni ya strategy niko ndababwira. Goma, Bukavu abakongomani barahonye, barishwe, bicwa ku muvuduko mwinshi cyane, ku muvuduko udasanzwe, aho bicwa mu gatondo saa sita no mwijoro, ukamengo nikire, ukamengo n'umuti bandikiye umugwayi. Ibi rero nivyo nariko ndababwira ati ko bashaka guhonya aba bantu kugira bagende guteramwo aba Kagame hariya. Ibi navyo vyaravuzwe kandi bimwe vyaratanguwe gushigwa mu ngiro. Ibi rero bakora bavuga ati ngo bagomba kurungika y'abakongomani, ngo izo mpunzi z'abakongomani zigomba zitahe iwabo, bagomba barungikeyo abanyarwanda, kandi ivyo binavugwa ko bogendayo bitwaje na rujya rupapuro rw'inzira ruriko ruhagaragara ni entre guillemets. Ibi biravugwa muri Twamugina ko nivyashika ukabona barabajanye yo ngo n'abakongomani batahukanye, bazoba batwayeyo abanyarwanda kubateragira nkuko basanzwe babikora, kuko mu minsi yahera twarumvise ko ari amafuso agira nko kuri 3 y'abanyarwanda batwawe ko kipa burya burere buri mu minwe y'imbwebwe za Sarambwe M23. Ibi rero nongeye kudugira kuri iki kijanye nuko bagiye gushinga impapuro dokima zose zatanzwe na leta ya Tshisekedi zitazokwemegwa. Ni ibire ngo ndababwire strategy yo gusahura ibi bintu Rwanda rwarabikoze igihe inkotanyi zishikira ubutegetsi zifise ubuuye, zarabikoze mu Rwanda ruzima, aho benshi bagiye barakwa amatongo. Mwaravyumvise gushika n'ubu hari abakiburana, aho amazu yabo umugenerale canke umusoda w'ipete kanaka yaraza agashika avuga ati iyi nzu nayishimye, bagaca bakwagiriza ibyo bakwagiriza, wihagaze ko bakakwica canke bakagukorera iyica rubozo, bakagutortira gushika naho uvuga ati jewe ndahunze. Aho benshi vyagaragaye bahungira mu gihugu c'u Burundi, bagahungira muri Tanzania, Uganda. Muratsko Uganda ari igihugu co muri EAC gifise impunzi nyinshi z'u Rwanda, naho bavuga ngo Museveni na Kagame n'umuhungu nase. Ego birashika, ariko abanyarwanda benshi bobo bariko barahohoterwa, kandi barahohotewe kuva mu 1995 Kagame na leta yiwe na FPR inkotanyi bashikiriye ubwo butegetsi. Muri izo nzira abanyarwanda benshi baranyazwe, kandi ibi mwese mwaravyumvise kandi mwaranabibonye, aho gushika n'ubu hari abakirira, haro n'abakigenda mu biganiro Kagame akora yegereza bene gihugu, aho barabimushikiriza kanamubwira ati naka yaranyaze Kagame akamaramaro, kazamvabwiye indongozi yaho iki kibazo rakiza. Ibi mwama mwabikurikiranye kenshi, ntitwige turabirandirako. Iyi rero niyo strategy bagiye gukora muri Kongo. Ibaze nawe bafashe bagakuraho dokima zose zasizweho na leta ya Tshisekedi. Ibaze ufise urupapuro rw'ubuguzi, ufise n'ibitwebwe twita TOP canke titre foncier vyatanzwe na leta ya Tshisekedi. Leta ya M23 canke izo mbwebwe za Sarambwe zihafise zigacafu zivuga ati izi mpapuro zose tuzigwijije n'ubusa zizane. Hama gacabaha isango ryo kugenda kwiyandikisha kugira babandike bushasha, babahe amatongo yanyu yanditswe mu burongozi bw'ibwebwe za Sarambwe ariyo AFC M23. Mbega bayikwimye bakubwira ati hoshi hasi wawe wo kwitwara kwande, wo yakunyaze nonyene witwarako. Rero ubu n'ubusuma bugiye gutangura kuba, kandi bwakozwe kuva kera, kuko mu biganiro biheruka twaraberetse aho bivugwa ko indongozi zo hejuru uhereye kuri Ibrahim Makenga avukana na Sultan Makenga generale abazwa ku mutwe w'imbere ku isonga ry'imbwebwe za Sarambwe za M23, aho bya Mungu ataritaba Imana nawo nyene yavuzwe mu ifungwa ry'indwi azira kudandaza amavira inzu zigera ku ndwi z'abakongomani, aho
aho Wiringoma nawe nyene yavuzwe mu busuma bw'inzahabu, eka ni benshi nabo nyene hajya na General Makenga ubwiwe ariba arirundaniriza. Ibaza abantu biba muri izo nzira bakora imiduga n'amamoto bakaja kubigurisha mu Buganda. Ubu hoho nibanyaga impapuro ndanga matongo, ndanga butunzi, impapuro z'imodoka, kuko bavuga kira dokima yose yatanzwe na leta ya Kongo na leta Tshisekedi, izi dokima bazozigwiza n'ubusa hanyuma bagire batange dokima ziwabo. Murumva ko ubu ari ubusuma bukabije, kuko hariho abatazosubizwa canke batazoronswa izo dokima kumvo iyi niyi. Ibi ni ibintu bitahuritse cyane. Reka dusimbire rero ku bepiskope canke indongozi za Katolika naba handitse les évêques sinzi kana abasenyeri, aho bagaragaje ko bahengamira kuri Kabila. Mugabo ibi ku bakongomani bakurikirana amateka canke n'inkuru ngo zabo ba évêque bahurikiye mu runani rwitwa Senko, ni CENCO Senko, abo ngo niko basanzwe abo basenyeri. Sindiko ndavuga abasenyeri canke Eklezia Gatolika muri rusangi, ndiko mvuga ako kagwi nkuko bishikirizwa n'abakongomani, nkuko byaraye bishikirijwe mu majambo canke mu biganiro bigenda bitandukanye. Dieu seul est l'auteur de la vie et lui seul a l'autorité légitime sur son commencement et sa fin. Mu ncamake atangura agira ati: Imana niyo yonyene irema, niyo yonyene ishiraho ubuzima, kandi niyo yonyene ishoboye no kubutwara. Ibi akabikura mu itanguriro n'iryo verse yifashishije. Hama kongera akavuga ati inama y'abepiskope b'igihugu ca Kongo, akongera abandanya avuga ko itegeko ryo kwica rinyuranye n'iry'agateka ka zina muntu mu bijanye no kwemera n'imyemerere y'amadini, kandi mu ncamake ako avuga ko abepiskope canke Eklezia Gatolika itemeranije ko inzira yo kugarukana amahoro canke ubusugire bwa Kongo byoca mu itegeko ryo kwica cane cane urubanza rwaciriwe uwahoze arongoye igihugu ca Kongo ariwe Joseph Kabila. À l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Ngoma nabibuse ko iyi Senko ntarayirandirako ni ya yindi yagaragara igiye kubonana na Joseph Kabila muri Goma. Ni baba évêque barabasenyeri bagaragara bagiye kubonana na Joseph Kabila igihe yari yagiye muri Goma. Barabonanye, ayo ma video mwarayabonye canke utureresi twinshi twagiye turagaragara, aho mwababonye bayaga batwenga, ngira bari bahejeje gufundika. Ibi baraye bagaragaje. Iyi Senko rero biciye muri ugo runani rw'abasenyeri, aba évêque sinzi ko ari basenyeri mu Kirundi, kuko jewe ibijanye n'amagrade canke isumbana canke amazina ya Eklezia Katolika sindayametriza neza cane. Abo ba évêque rero mu Kirundi bari abo basenyeri, reka dukoresha iryo zina ry'abasenyeri. Abo basenyeri bagaragaye bashikiriza itangazo ko ngo batemeye urubanza rwaciriwe Joseph Kabila, ariwe Hippolyte Kanambe twese tuzi Kabange, ngo rugana urubanza rwo gupfa. Watsi ko Kabila aheruka gucibwa na sentare ya gisirikare urubanza rwo gupfa. Ibi rero bavyiyamirije, aho bavuga ati ibi nk'abana b'Imana twese twango twaremye, niyo majambo bakoresheje, ngo nta kuntu mwocira urubanza Kabila rwo gupfa yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi ngo muri bakoresheje itanguriro bakoresha no muri kuvayo, ngo kirazira ngo kuyica biya bintu ngo vyo kuyica n'ibiki ngo nibihuye n'ivy'agateka kazina muntu. Barateranya ibintu vyinshi vyatangaje abakongomani, aho benshi bavuze amajambo akurikira. Barabajije ati igihe abakuruna, igihe ruri agwaruka rugera ku 70 gwambikwa ziriya mpuzu, bakurizwa indege, bakadeplasa, bakunguruzwa nk'incuro zitatu bagiye kwicwa, barishwe abagera ku 70 canke barenga. Muravyibuka gwagwaruka rw'abajene bagenda barakora ibikorwa by'ubwicanyi burengeye kamere, aho basanga umuvyeyi afise inda bakamubaga bakamukuramwo uruyoya. Ibintu byinshi sinoge ngango ngenda bigaruke ko, ariko abakurikirana amakuru yo mu karere
birashobora kuba udakurikirana amakuru y'isi nzima mugabo amakuru yo mu karere ufise Android kenshi urayaronka. Aya makuru twese twarayaronse aho ugwaruka rw'abakuru na gwishwe baca babaza aba basenyeri aba eveke ba Senko barihe nimba kuyica ari bibi, nimba icaha cyo kuyica kibujijwe muri Bibiliya coba kigiye kubuzwa kubera baciriye urwo rubanza. Même chose urwo rubanza rwaciriwe abakuruna n'izindi ndongozi ngo zigenda zitandukanye z'abaza gisirikare canke administration ya Kongo, hari benshi baciriwe urubanza rwo gupfa. Kandi ndabibutse neza kuri leta y'uyu nyene Joseph Kabila igihe atwara imyaka 18 abakongomani barahagurutse igihe Uburundi n'izindi leta zikuraho ibintu vy'imanza zo gupfa, barababwiye ati ibintu vy'imanza zo gupfa ni mu bikure. Joseph Kabila yaranse. Mbega ubu uko Joseph Kabila yavyanse akirongora akiri umukuru w'igihugu wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu baruhindukirije kuri we urubanza rwo gupfa, niho bigiye kubuzwa, niho Bibiliya ibibuza, niho bigaragara nko kumengo ni gikorwa ndenga kamere kigiye gukorwa. Mbega mbazi abo barabikorewe bobo ntibari biremwa muntu. Aya niyo majambo menshi yagiye aravugwa nk'amakomantere canke mu magroupe ama audio ibiganiro byinshi bigenda bitandukanye bagenda babaza bavuga ati iyi Kongo ni muyicunge neza, kandi mwibuke n'amajambo yagiye arakoreshwa hari hakurya ya Kongo ngo mwibuke ibintu byose Katolika ngo igenda irivangamo. Ibi bintu bizana intambara idasanzwe, aho nagiye mbona n'abandi benshi bagenda babaza ngo mbega ngo papa heruka muri Kongo ryari. Ibi ni vya bindi nyene usanga ari ama myth canke ari ya majambo abantu bakenshi bakunda kuvuga. Ibi vyavuzwe muri Kongo, abashaka kumpinyuza canke abafise amakenga baraza muri commentaire ndabahe ama link aho amajambo nkoresheje yagiye arakoreshwa cane mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho bavuga ati Joseph Kabila niwe muntu wenyene itegeko ryo kwicwa ryo hagararira ko mu gihe bamubwiye arikura kanka, kandi barinda bagucira urubanza rwo gupfa rukurikije amategeko. Nta kintu na kimwe gisivya ko Joseph Kabila arucibwa. Aha rero noho baciye bateranya izi evenema zibiri, ibi bintu bibiri vyabaye aho abo basenyeri bagiye kubonana na Kabila igoma, aho uno munsi baje bamuvugira. Munumva ko ari ibintu bica bitahurika vyihuse n'umwana mutoyi umweretse ko abo basenyeri bigeze kubonana mu mezi aherukana Kabila, akavuga ati ehe ngaba, ugacongera ukagaruka ukabwira ati ehe raba nibo baba kandi bagarutse kumuvugira. Ibi ni umwana mutoyi urubanza caruca acabona iyo ruja acabona iyo rugana. Ibi rero ni igikorwa novuga ati naje ubwanje novuga ati ko giteye isoni, kandi aba bantu abanyene bitwa ngo nabasenyeri canke bamwe mu ndongozi za Eglise Katolika, kubera bana ko ari Eglise ivugwa ko itwara isi, iri muri ma institution amwe atwara isi, barabe ntibazoze barivanga n'ibintu vya politike, kuko ndibuka no mu myaka ihera yarangiye hano mu gihugu cy'u Burundi barivanze mu vya politike cyane, kandi ntivyazanye icuka ciza, kandi nta na resultat positive vyatanze. N'ubu biheruka mu matora narabonye bamwe muri bo bagiye hamwe baravuga ati ko amatora atagenze neza, mu gihe abaserukizi b'ibihugu bitandukanye baba abazungu canke abirabure bakurikiranye amatora kuva mu ntango, kuva mu myiyamamazo gushika here bashinze nahe bavuga ko amatora yagenze neza. Mugo kazibona abantu kwera bazi ko ari institution mondiale itwara isi, niko ndavyumva, niko nakuze ndavyumva ko Katolika ari ntahangagwa mu bijanye n'ubuyobozi bw'isi, bagaca baza ngo amatora yagenze nabi. Urumva ko ucumengo barivanga mu bintu. Handiko ndogera ku majambo yavuzwe cyane cyane ku ruhande rwa Kongo, aho bamera nk'ukumengo barashavuye cyane kubona indongozi z'amadini surtout za Eglise Katolika zivanga mu vya politike, ariko zihengamye atana justice ziriko zirashira imbere, kandi ari ndongozi zari zikwiye gutunganiriza bose. Aya na majambo yakoreshejwe hariya hakurya ya Kongo. Ejo narabaciriye ku masonga, nongere ndabibutse abatakurikiranye ikiganiro nakoze ejo. Umuhungu wa Felix Tshisekedi aragirizwa kuba yararashe akica umuntu muri boîte de nuit mu butambiro bumwe bw'ijoro, aho yari kumwe n'abagenzi biwe, bivugwa ko banyoye bakaborerwa, hama hakaba impari hagacakoreshwa inkoho ya pistole. Ibi narabivuze mu kiganiro cejo, ndavuga ati nihagire amatohoza aba yagirwa n'icaha ahanwe ivy'akarorero, kuko aya n'amateka mabi ariko arashira mu burongozi bwase.
bikaba naho nyene ari bikenewe ko bagira amatohoza yimbitse nibarabe ko atari agatego yatezwe n'izi mbwebwe za Sarambwe za M23 kuko nta kintu na kimwe zitariko zirakora bivanye n'ibintu bigaragara Rabagoma yafashwe iguzwe Bukavu yafashwe iguzwe rero muribuka ko nababwiye ko hariho n'umunyarwanda aheruka gupfira Rutayisira aheruka gupfira Kinshasa yafashwe yagiye kugira uruhara mu bakubise kudeta muri zimwe zagenda za kwitwa Felix Tshisekedi agafatwa ari maneko canke documentation y'u Rwanda ibi rero biroroshe kandi n'ibintu amatohoza abikoze neza atahengamiye ukuri kugaragara koroshe cyane aya rero n'amajambo canke ivyabaye twariko turabasesangurira